Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu Imwe Rudende ya Isange TV. Isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Rimi itekano muri Ezero ntangire byo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu Isange TV. Isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero nkengurukire mwese mudukurikira muri mimecungararo igize igihugu cyacu Burundi, abadukurikira muri mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu ya kuri mwese ndabahaye ikaze mu makuru yacu muri iki gitondo. Akaba rero hari amakuru na cyane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu turatangurira mu migenderanire aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ejo kugenekerezo rya 15 Nyakanga uyu mwaka yari yafashe urugendo rumwerekeza mu gihugu ca Guinea Bissau. Rukaba rero rwari urugendo rw'akazi yari yagiyemwo, akaba rero yagiye guhura na mugenzi we wa Guinea Bissau, aho rero bari bagiye kuganira ku bijanye no guteza imbere ibihugu vyombi na cyane no kugirana umubano. Akishika muri ico gihugu rero yarakiwe neza ku kibuga c'indege n'umukuru w'igihugu ndetse n'abandi banyacubahiro batandukanye nkuko no kwisanamu turiko turabigaragaza. Turaza kubigaruka ko mu buryo bw'idonido ibijanye n'urwo rugendo rw'umukuru w'igihugu mu gihugu ca Guinea Bissau, turabira hamwe ndetse n'ivyo babashije kuyaga aba bakuru b'ibihugu vyompi uko ari bibiri, igihugu c'u Burundi ndetse n'umukuru w'igihugu ca Guinea Bissau. Turaza kandi no kunyarukira mu yandi makuru turabire hamwe kubiriko biravugwa mu butungane bw'u Burundi, aho abanyagihugu bidoga bavuga ko iperereza ry'u Burundi ribandanya rigandagura abanyagihugu ndetse ngo rikanabanyaga itunga ryabo. Turaza kurabira hamwe kubijanye na Hassan Ndikumana, aho hatanzwe intahe y'ubugwizatunga Hassan Ndikumana uyobe yarapfuye adafise ngo niherana rimwe ryo mutabara mu gihe yaragwariye mu bitaro, ngo byose bikaba byaravuye ku iperereza ry'u Burundi. Byose mu kanya ku buryo bw'idonido turabigarukago. Turaza kandi no kunyarukira mu bijanye n'ibikorwa rusange byaraye biranguwe n'umukuru w'inama nkinguzamateka Gervas Ndirakobuca, aho ndetse yifatikanyije n'abandi banyacubahiro ndetse n'abanyagihugu mu gukora ibijanye n'imigende y'amazi kugira ngo barose abanyagihugu amazi meza. Akaba ndetse yatanze n'imfashanyo y'amabati ku miryango 25 y'abatwa. Vyose mu kanya ku buryo bw'idonido turagaruka tubibashikiriza. Mubanza mu vyonde suivre partage ndetse na s'abonner kugira ngo tubandanye kubana mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza umwanya n'umwanya kuri ishene yanyu Imwe Rudende ya Isange TV. Ishene ibiriko irabashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero dutangurira amakuru yacu ku buryo bw'idonido ku ruzinduko rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiriye mu gihugu ca Guinea Bissau, aho rero yari yagiye mu rugendo rw'akazi, aho rero yahuye na mugenzi we wa Guinea Bissau kandi bakaba baraganiriye ku buryo ibihugu vyompi vyofatikanya mu guteza imbere umugabane wa Afrika ndetse n'ibihugu vyompi mu bisata bitandukanye. Perezida Ndayishimiye rero agishika ku kibuga c'indege yakiriwe neza, akaba yakiriwe rero n'umukuru w'igihugu ca Guinea Bissau ndetse n'izindi ndongozi zitandukanye. Bikaba rero byari umunezero ntangire kuri uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye muri ico gihugu ca Guinea Bissau. Naho mu Burundi mu gihe iperereza ribandanya riboreza igufwa abanyagihugu, kuri ubu hariko haravugwa ibijanye no kuruhira ubusa uruhira ivyawe ariko ngo ukabinyagwa icese na leta yo kabaye iwukingira. Turigiye kugaruka ku rupfu rwa Hassan Ndikumana batazira Kayininwa. Yitwa Hassan Ndikumana, benshi bamuzi ku izina rya Kayininwa Huseni, yari umugwizatunga yavuka mu Buyenzi, urugo rwiwe rukaba rwari mu Kanyosha mu manuko w'igisagara ca Bujumbura. Yari umugwizatunga yadandaza cane ibyankenerwa ku modoka na cane amavuta akoreshwa ku modoka yadandariza mu Buyenzi. Hassan Ndikumana batazira Kayininwa yarasandavye ku wa 6 Nyakanga uyu mwaka inyuma y'indwi zibiri ari mu bitaro. Yapfuye atagira amafaranga yo kwivuza kubera amafaranga yiwe yafashwe n'iperereza. Amakoti yiwe yose muri banki ngo arugagwa
Kayininwa ngo yari yararushe ateza imbere igihugu yongera kandi ariteza imbere, yari umutunzi ariko apfuye ivyiwe byose ngo yabiriye akuya bidashobora kumufasha. Abiwe bavuga ko ngo yishwe n'agahinda ko kubona anyagwa ivyiwe byose, abinyagwa n'abakomukingiye. Iyi nkuru irababaje cyane, inkuru y'akarenganyo, inkuru y'ibiturire, inkuru y'ubutungane bwapfuye buhinduka igikenye. Amakuru twarose avuga ko ibihe bibiri bidasa Hassan Ndikumana yafatiwemwo, ariko yose ahuriza ku kugene yazanywe yanyazwe ibyiwe. Umwe mu bo ngo bari bapfunganywe mu iperereza SNR yatubwiye ko Kayininwa yafashwe ajanwa muri gitugutu 2024. Yagize ati ico gihe iperereza ryariko rirafata abavunjayi kandi ntiryafata abarijya bato ryarondera abo barya bakorera. Barafashwe ku bwishi barazanwa muri documentation. Ico gihe kandi baranyazwe amafaranga menshi cyane. Ico gihe kandi yambwiye ko bamutwaye imiliyoni 100 n'imodoka shasha ya voiture Toyota Probox yaheruka kugura. Yaramaze kandi indwi zibiri muri documentation, baca bamujana mu mpimba cyo kimwe ndetse n'abagenzi we. Mu mpimba namusanzeyo kugira abavunjayi barekurwe, batanze amafaranga menshi cyane ko kwa procureur. Hari n'igihe kandi bari bagombye kubarekura, haca habamwo umwe muri bo ngo yagira ajane n'umuryango wiwe muri Canada, aja gutanga ayasumbuye ayabandi bari batanze mu ntumbero yo kugira ngo bamunyarukirize ntacererwe indege. Ivyo byatumye kandi n'abandi batarekurwa, bose babasaba gutanga ayane menshi nk'uko mugenzi wabo yari yabikoze. Mu nyuma kandi bahavuye bahabwa liberté provisoire. Rero jewe sinamenye nimba baramusubije imodoka yiwe ni mu minwe, nsomye ko yapfuye. Ingwara ya hypertension yari ayisanganywe, iyo ngo yibutse ibyiwe bamunyaze, ibipimo vyahora biduga muri documentation bikagorana ko aronka umuti. Mu nkuru urubuga King Umurundi Freedom ruherutse gutanga narwo rumenyesha ko muri mukakaro 2025 Kayininwa yazanywe n'iperereza yanyazwe n'iperereza amafaranga angana n'imiliyoni 400 z'amarundi ndetse n'amadolari y'amanyamerika 30,000. Muri King Umurundi Freedom bavuga kandi ko iperereza ryamutegereye avuye gukura amafaranga muri banki ricarira yamutwara. Nta caha na kimwe iperereza ryasanze ariko arakora, keretse kumwagiriza ko asanzwe ari umuvunjayi. Umwe mu barundi baba Dubai yatwandikiye ko muri 2023 Kayininwa yaza arafasha abarundi ngo bari Dubai kurungika amafaranga mu Burundi, canke abari mu Burundi akabafasha kuyarungika i Dubai. Amakuru kandi ya King Umurundi Freedom arerekana ko iperereza ryategereye Kayininwa avuye kubikuza amafaranga yiwe muri banki. Ntabwo ko bamusanze ariko arakora igikorwa kitemewe. Kira noneho ngo yari asanzwe ari umudandaza azwi vyankenerwa ku modoka. Umwe mu bo bapfunganywe muri 2024 yatubwiye ko ico gihe kandi ngo yarafise umwitwarariko wa akotineri yuzuye amavuta y'imodoka ngo yoba yari yatumye ko mu Bushinwa. Birumvikana ko yari asanzwe akoresha amafaranga menshi. Procureur General de la République Leonard Manirakiza yamushinyishije ko ataco azosubira kubaza. Abaryango ba Hassan Ndikumana batazira Kayininwa batumenyesha ko Kayininwa ngo yabonanye na Procureur General wa Republika Leonard Manirakiza kwigenekerezo rya 18 ukwezi k'umunani uyu mwaka. Kayininwa ngo yari agiye kwishuza ivyiwe byafashwe n'ubutungane. Yagira ati ni byiza ko mwandekuye, ariko kandi ndanakeneye ko munsubiza ivyanje ndabandanya imirimo yanje.
Agihabwa umubonano Kayininwa yari yazanye umunezero n'icizere cishi ko agira asubizwe ibyiwe, yibaza ko guhura na kizigenza wa Repubulika aparake zose z'u Burundi bimuha amahirwe yo gusubizwa ibyiwe ari butangare. Abiwe bavuga ko Kayininwa yatashe ubwanwa bwafuse umunwa. Yavuze ko Leonard Manirakiza yamusinyishije ko ataco azosubira kubaza ko afitiwe n'ubutungane. Biragoye kumenya ivyo byarabereye mu biro vya Leonard Manirakiza wera Kayininwa yemere gusinya ibintu nk'ivyo ataburanye. Kumbure ngo yabwiwe ko atabisinye aca asubira gupfungwa. Kumbure kandi ngo hariho urundi ruyeri ngo kumutera ubwoba rwakoreshejwe. Amaganya, amagorwa, umwiheburo vyavyuye ya ngwara ya Kayininwa. Indwara n'urupfu vya Hussein Ndikumana batazira Kayininwa. Bukeye kugenekerero rya 19 ukwezi k'umunani y'umwaka, mu gihe Kayininwa yari yaraye avuye kwa Leonard Manirakiza, amagara yiwe yaciye amererwa nabi cane, ajanwa mu bitaro. Abiwe bavuga ko bageze aho babura amafaranga yo kumuvuza, baja nko kuraba ko bayakura kuri konte muri banke ziwe, basanga amakonte yose ngo ya Kayininwa yose yarabaye bloke, yarahagaritswe. Nuko umutunzi nka Kayininwa arabura amafaranga yo kwivuza. Hassan Ndikumana batazira Kayininwa yavuye asandaba ku igenekerezo rya 6 Nyakanga y'umwaka, yoba yahitanywe n'indwara bita AVC ishobora kuba yavuye ku mubabaro mwinshi yagize yavuye kwa Leonard Manirakiza. Bukeye ku igenekerezo rya 7 ukwezi kw'icenda y'umwaka, Hassan Ndikumana yarashinguwe. Urubuga rwa King Umurundi Freedom narwo nyene ruremeza ayo makuru yose y'ibyabaye kuri Kayininwa yitavye kwa Procureur General wa Repubulika, aho rutandukanira n'umuryango ni mu bijanye n'amatariki ibintu vyabereyeho. Iyi nkuru irababaje kumva umuntu anyarwa ivyo byose n'abakozi b'iperereza atacaha na kimwe bamusanzemwo. Uyu kandi si umugwizatunga wa mbere banyaze gutya, beshi bashima kunuma ariko imitima yuzuye agahinda. Kumva ibiturire by'umurengera ba Procureur batangisha kugira ngo barekure abo bagwizatunga, nta na rimwe bashika mu butungane, ibyabo byama byaheze n'ibiturire gusa. Ni urudandaza rukomeye mu butungane kumva ko Procureur General wa Repubulika akorera ibikorwa bishimangira kunyaga abagwizatunga, ni akamaramaza. Leonard Manirakiza yabonetse imbere y'abarundi muri 2024 apfukamye asemerera ngo niyo yashika imbere y'Imana yifuza ko atamurundi numwe azomwagiriza ko yamurenganyije. By'ukuri niyashika imbere y'Imana agasangaho Hassan Ndikumana batazira Kayininwa aziregura iki? Ibyo ni bimwe mu bibazo abanyagihugu bibaza ndetse bakanabaza uyu mu Procureur General de la République nkuko amakuru n'ubundi ku rubuga abicikiriza. Kuri uyu wa 15 Nyakanga y'umwaka, umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi Gervas Ndirakobuca yarifadikanyije n'abenegihugu bo muri komine Bukinanyana yo mu ntara ya Bujumbura mu bikorwa rusange byo kubaka amatangi y'amazi ndetse no gushiraho imiringoti igiye gufasha kurosa amazi meza imitumba 6 ya zone Ndora yo muri iyo komine avuye ku isoko rya Rutaba. Umukuru w'inama nkenguzamateka yaboneyeho akaryo ko kurosa imfashanyo igizwe n'amabati 240 ndetse n'amafaranga yo kugura imisumari imiryango y'abatwa 25 yo ku mutumba Kibati muri zone Masango. N'ijambo ryiwe Gervas Ndirakobuca, umukuru w'inama nkenguzamateka yarashimye intambwe bagezeho
mu gukwega amazi mu ndwi zibiri bamaze batanguye, agashima umwete ndetse n'ubwira abenegihugu ngo bakorana ivyo bikorwa by'iterambere na cane cane ngo ko amazone ya Ndora ndetse na Masango akunda kugira ingorane z'amazi cane cane mu gihe cici. Umukuru w'inama nkenguzamateka Gervas Ndirakobuca yagize ati birababaje cane kuba twegereye ikibira cuzuye amazi mugabo ugasanga nta mazi meza dufise kandi amazi ari ubuzima. Ni ngombwa rero ngo ko dukorera hamwe tugakwega amazi meza ejo canke hirya y'ejo twese tube dufise amazi meza mu ngo zacu. Umuyobozi mwishikira mu wabiramatari w'intara ya Bujumbura nawe yari yamenyesheje ko muri iyo ntara amahoro n'umutekano bikwiye kandi ngo abenegihugu bari ku kivi mu mirimo itandukanye basanzwe barangura. Nawe kandi yarashimye uko abenegihugu bitavye ivyo bikorwa rusangi, bongera kandi ngo babikorana ishaka kuva isaha 1 y'igitondo gushika isaha 11 zirenga z'umugoroba. Ati ni ikimenyetso ntabesha ko bashaka iterambere kandi bashigikiye indongozi zabo, bakaba rero bashimye ico gikorwa ciza caranguwe n'abo benegihugu ndetse n'umukuru w'inama nkenguzamateka ariwe Gervas Ndirakobuca. Murabizi neza ko Gervas Ndirakobuca yahoze aramutswa mu kibanza c'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi, nyuma yaho rero akaba yaraje gusubirizwa na Nestor Ntawontuye kuri ubu ngubu aramutswa ikibanza co kuba umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Gervas Ndirakobuca nawe rero kuri ubu ngubu akaba aramutswa ikibanza c'inama nkenguzamateka nkuko amakuru ku rubuga abishikiriza. Reka bashimire mu mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twego tubashikiriza kuri isaha tubaye dusozere nga tuze gusubira mu makuru araza kuba gitswe kuri no muresha kuri yanyu mukora cyane ngo Rudende ya Isange TV imoresha kure bashikiriza amakuru n'ibiganiro byabigezweho ururimi rw'ikirundi.